Wo ist er? Matthias. Quoi? Yeki? Uriho Stone? Stone? Non. Ibi ndiko ndumva. Nibyo cyangwa bien? Yeah, we knew Stone. Stone? Nina, listen up. Nibyo nanjye kukubwira right now. You see? Nina, nibyo nanjye kukubwira. Non. C'est pas vrai. Il dit Matthias. les autres. Ibi ni biki ndiko ndabona? Quoi? Nina, Toi? Mathias. Oh God. Nina, niryo zina ryanjye nitwa Matthias nyene. Nina, nibyo nanjye kukubwira byose Nina. I swear, nibyo nanjye kukubwira. Inzu yanjye wayizanyemo umugore. Hey Matthias. Stone! God. Stone? Ukinshuti bwanje. Nina, nibyo nanjye kukubwira. I swear to God, Nina, please don't cry. Ndagusabye nturire. Stone? Ayini barabishimwe. Matthias, na amajambo cyayo menene. Se ibyo murabizi nani. Murira mu nzu. Nina, nukwikimana ntabwo nkene kugutakaza Nina. Nditego kugira icyacu cyose nitwe. Undeke. Nina, byatambye ndagukiriza bati what na. Ushaka kumbesha nikuna ukutarimbwiye. Nina, narije kubikubwira. Nakubera kutabimbwiye tukibona ntabwo. Matthias, nabivuze na amajambo nkene mu nzu. Murira mu nzu. Nina, wari ko waranyemeye. Wari twabanye niba ndakubwiye ko umuntu utunyemere ko kumwe waramaze kubana neza ko yuko ntunze. Yereko nakubwiye ko mwenye wari ko waranyemeye Nina, please. Matthias. Mubeje. Nakubwira nga. No. Murira mu nzu yanjye. Boss. Urabizi neza yuko nandi hano ofisi nakuriye ngaho iwanyu nyene. Numva ndabuse nginubahe. Ndaguhamagare polisi. Ndagufungisha. Oya. Nandi urungene mu nzu yanjye. Undi mugore wanje uje nahe. Stop. Je nomwe ku giti, okay? Ngiye gufata iki? Nina ndamusaba. Yakuwa mutinga. Nina sishobora kubona gufise. Sise. Zana je uranyica duko nina sishobora kubona gufise. Oya. Sishobora kubona gufise. Murira mu nzu. Boss. Twarakuze tugufata nk'umwana wo ngaha. Nibyo twerese rero. None uja he? Stone, ndakubwiye ndaguhamagara polisi. Come on. Ndagusabye. Stone, va mu nzu. Ndagusabye. Vira mu nzu. Uja he ariko Ndaguhamagara polisi. Boss ndagusabye n'ukuri. Vira mu nzu. Papa, none guhamagara polisi boss. Ndagusabye. Murira mugore mu nzu. Tuja he n'ukuri. Tuja he. Ibyo birakuraba. Niwabikeneye. Stone, jina wabiri ahead. Nutomana ndigiri iwacu ubwa mbere Urukamurasa nuramusikirana baho kutariko Nina ndagusabye Nina. Kuringana ibiki n'imizigo. Kuringana. Bleu, ibyo sino biteye. Ko nyiriyo ariko. Kubera iki? Ndakunda gutaho. Ndazishaka naho. Ni byose ni jina biteye ukacuza n'imizigo. Kandi byose byatanguriye ngaho. Tise, right? Byose byatanguriye ngaho. Pourquoi ça? Kubera iki? God. Blanc. Stone, numukodi. What? Stone?
nitwa na story Mathiasi urumva papa we yari umuyaya afira hage yani acaguma hage nawe ari umukozi wa hage Siri n'isuri kuravuga frère numva babaye frère non je peux pas ça comment il faut qu'il y ait des bouches à quand même ma fille ça mal elle n'a Nina Nina urazi yuko uri mutoyi wanje sivyo ndazi yuko ari je nabiguteye byose ariko ndagusabye umbabarire ubu ndaguhaye responsibility basi yo gukora basi icyo umutima wawe ushaka sivyo cyo umbabarire ndazi ko nagutaye mu kaga Nina so ok ariko mfise icyo gukora kandi ndagusabye yigeze ko yambabaje umutima wanje awufinisha bebe ndashaka kandi kwa mukana aho ngigihari shaka kubana nawe ariko azavyishutse ntacyo jewe kuri icyo umutima wawe ushaka nta ngorane mbere azavyishutse n'ukuri bro n'ukuri azavyishutse azobona ko jewe ndi umwana wa Celeste ko ntavyiba nibiki Urinde Nina, you know what? Bro, listen up. Sikia kwanza. Unabara umwanya gukwaga kugira bino bya. Nina! Nina! Anywa ni kwa soni kwa nyo. Distoni Mathias, tu fais quoi là? Ona, hangu kwa. Just listen. Nina, urabizi. Umviriza. Nina, urabizi kurashobora kubaho ntabwo officer right? Nina, bizo just nyine ndakubesha nyine. Nubwo yakunda bipanga, you know what? Urabizi kurashobora kubaho ntabwo officer nyine. Umviriza. Nina. Nina, please, I'm begging of you. Ndakwinginze. Ndagusabye Nina. Napanze kenshi yize byo mbasha kubwira ukuri no what? Nujya mwaje ibyo byari byo nyine ariko kubwira ukuri kose nyine gusa nyine. Numva bari hanira. Ubwize ukuri? Hey. Na mbere wazanye wesuru nk'ubu nyene. Ninasora hanze uyu muntu. I understand this. Byatambe ndagushimisha nako byasiyakye muri muraje gukunda biri seya. Jafre? I swear. Tima. Sana kuruta umwe bitekereza. Ndabona wende kura mutaho. Viot. I love you to the home. Hama. Ndibuka ko udafise naho basivyo. Okay. Be urashaka kwemera tukabana ngaho. Baby, please. Abakununguye kuko izo vyemera birenze gutumwe na bikeka. Oh no, tu sais que je t'aime. Ndakunda kuva kera niyo mpamvu. Alajive yumva amahoro tout simplement n'amakuru. Karibu yumve kuri muhira sivyo muhira shuri. Love you so much. Oh baby, n'ikibazo sha. Je suis là pour toi. Thank you very much. Thank you. Bébé karibu, tu sais, l'habitude de la laisser together. Uburangiye kuriho hano. Gauche. Kwera ndazi hari abakwirukanye gake. Tisituma turi abiri na grand frère. Nyine bireza gukorera we na mukuru wawe. Nta kibazo uredi mukuru wanje yani icyo nkunda tegereje gukunda blo. Viens blo. Urashavuriye ariko. Please blo viens. Ndagusabye. Umunezero wanje. Ni histoire. Naho yitwa Mathias. Ukuri mbabarira no Ah, bébé bana kimushije. Thank you so much. Si je veux. Please ndagusabye. Bébé nkontera bengatse parce que ndamukunda. Histoire na la so much. Salut bébé. Oh, ni tiko ya isite.
nyene no kwitevye imizigo kandi nanje ndakwiruka Oh, be, nta kibazo turabura n'ibindi. Tugende ijoro. Love you, babe. I love you, hon. Okay. Woo! Ariko kweli abo bagiye kwimuka rero bazi ko nahazi ego kweli nena ugiye yuko amenya gutwegara yawe nabi ngiye gutwega Odi. Karibu. Mnaduha muta. Takuwa ngumu. Mnaduha. Gute mzee. Umesendeza. Shima. Nuko tabaka nibu. Karibu. Sishimi. Uri biratu harakorofye. Kadura za ukoropa. Usugenda. Ha? Sasa ugiye kwamenya gutwengara yawe. Bivuze iki neza? Bivuze iki? Uko igira bivuze iki? Wasi nawe ugiye yuko ujya mu tipe ko atari seriye cyane kwe. Ugiye mujamanya ari seriye, ugiye mu seriye, yari mu escrow nimbwa, utabwa bari bataye shuti. Mofe Waje kuntoneka kugikomere canke waje kundamutsa? Sikuvuga uko ofete nashaka naenda gusigira n'impanuro mofe. Ntimuzusubire kandi kuba mubona abantu babayesko bose baje bafisa amafreshere ibiki ngo motive ngo ko bafisa amahera ngo akora amahera. Gikurusa amafaranga. Iyo umuntu ashikiwe n'icyago n'umutwengo uramuhanura kuko nawe bijya byadushikiye nawe bishobora kugushikira. Yego ntakudi vyoshikira ariko rero mwakoze amakosa cyane nafise urukundo rurenze cyane ngo ni rwashise nonga ku mushatsi uvuye ku birenge ariko munyangira amahera. Ninde muntu urabona urukundo rwiyafisha ku ruhanga ko afite urukundo nyakuri? Urukundo je deja wabibonye ko nari seriye. Wari umaze gukora iki cyo nyere kuko muri seriye? Nari nahindutse nari narahevye urumogire nahevye agatabi inzoga. Je nari nzi yuko ukinwa ya matabi n'urumogi. Uje hari ahantu nagira nje hari umuzigo naringiye kuraba wahiye. Uviriza mu ika kunyihutisha. Aho hose n'akamaramare. Niyo mpamvu mwaciye mwimuka. Muca muvahi muramanuka muraza hano muri nyegeza mwibaza yuko tutazomenya aho mwabaye no twarahamenye wari kuranyegeza ibyabaye kuri nina kugira ngo abantu nibumve banike amenyo banike ibifanga ibiki ivyashikiye nina abantu bose barabimenye sivyo warakwesheje hama ucurira kandi numva ko ari ibintu biteye isoni ko imagine we nawe kuriyumviye amuko kunyihutisha uragiye reka ntukoneke kugikomere nabikubwiye mfekugenza oya urazi yuko twamitra abagenzi ko pake ahubwo ndavyumva reka twibagira ivyahise tegure kazo Nyamba mutunze umuboss. Asha yagaramye umega niyo yiwe. Hewe. Garamye ni wawe. Ndiko mbaza wewe. Shuka tukaga. Ngira mbona wakorofi. Woga tujambo. Wameshe? Na just ufite tumaze sodimeshe? Zose nabikoze. Wamaze guteka? Yego dusigaye amahera guteka.
Umvira iki kijinga sicyo kiri mu nzu gusa muzigama yaraguteka sawa Rashi rero ubona ariko ubuzima wahisemo burakuryoheye umwe cyangwa urabyishimiye kuba uba mu buzima nk'ubu umenga udafise aho uba umuntu ndakubwiye ikintu kimwe mukobwa ufise iki cyo kumbwira ndege karagerageje kubikubwira neza ubuzima ndiko ndabanywa nije nabihisemo kuko nakaba narumbiza ubujinga bw'igitekerezo bwawe utuyene usa nk'ukumengo wasaze izo sinaguza akazi zaranshikiye amahitamo yawe ariko ivyo ntuvyirengageze yuko wari warambwiye yuko uzeho mama wa Nina na Gile bari so nyine biroroshe ndashobora kubabwira umwanya wari wo wose nshakiye birukanga nkababwira neza yuko ari wowe zose ari wowe wabinkoresheje kandi akibashobora kunaho none gushika ubu utarababwira aho ndacyari ko ndapanga yani hano upangiye iki ntacyo ufise akazi n'amatsiko yo kuza kubona niba mara kumenyekana nyine ububoyi niwo bukubereye nta bindi ufite icyo kuvuga irukanga muhamagare none ndamuguhamagara mubwire ndamuhamagara igihe cyo kirarire igihe cyo kirahari Karibu. ndamufinze zanyende C'est toi. Ça va, bébé. ni bonbon Bébé, ça va. Ça va. Meze neza. Je crois byibushe. Ah, n'umutima mwiza shaka. Bébé. mami ni bon Ça? Nipo none. Nipo. Meze neza. Amakuru y'imyaka. Sawa chérie. Turaburana pe. Namba nimero yagira atakara. Bébé. Basi rero kunyandikira waje Oya cyane. shere umva inimero zaratakara. Hari ukuntu umuntu avuye nageze hari agashanje amakarte simu usanga byavuye. ndabasaba kunyibuke byo by'iwanyu tugatatu Oya shana Oya no kutse kutwara shene. dukumburanye biro urazi ko tugukunda kubera rabizione. Muri bite none? Ni bon. Sha, cyumva nawe ndabona ashaba dapfe barabona na pe. Ego vraiment bébé. Amakuru ya Uganda. Sha hari vraiment ni sawa ni bon turashima na kibazo. Nawe ni bo bari kungana. Ubuzima buracabandanya neza. Ego shabaje. Sha ndabona vraiment ni bon. Ndashimye. Ahubwo shambwira. Sha polisi anabisi byagushikiye. Nikome ngo ucyuhindura agashira visage. turekane n'ibyo si ibyo byo byarareganye si ibyo Ah, yapera nani Ikintu ntuzi bitubwiye byose rero. Sawa. mubwire inkuru shasha ishusho n'iri gezweho We byo nawe ngo byaragiye byiza. mubwire Ah, oya gusa nyene ni nurova nawe yishana umutupi vraiment. Arankunda. Wow. Mu kajuru gato nawe urabyumva. Nta bujinga. Gusa nyene arankunda, aranyubaha, arama agaciro vraiment. The Alice. Umva nyene turije mu kajuru gato. Gusa nyene misiri imbere tumaze kuzana intuze invitation. Ok, wow. J'ai vrai bé. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations vraiment. mwana ngende tipe ndago Oya shira na uzoronka gusa nyene uzorayo vraiment ntuzonka sibyiza. oya Izi yuke magara yuke yo. Uke ko guhubuka. Naraenda ibonye sine tuvyihoze nyine. byararenze Sha nyene zirihangana kandi zikuri nyene mu mutwe ni Ego be bameze bien. Niho amahoro. Ava nyene niho byananira ariko ubu ni bon. Aha ma. Matiasi. Matiasi. sawa None wewe umuntu aguhamagara kangahe? sawa Mana yaje. Ama bino uko twandisha. wow Ego. Misi. nachawa Iki mana yaje. To
gusoma zo kunzanira ibiragenda nyaruka nuko duranditse Mathias arangora Mati? ariko n'umuboga Umuboga vraiment. uyu muboga romuti Ntabwo kumva akantu. bro tanguye Oh no. Kozi vraiment na. makoya umukozi Vraiment nachabaye. None se umuntu. ni blague Umukozi umuntu. y'umusheri murenge umuntu Umukozi umuntu. Nuko rajya abandi umukozi mu biro y'umuntu nawe akaba umukozi nga. benda reka kunwenza tureke iyo sije Kandi si blague. umva rero tumureke kwanza iyo kujya n'ifye kumva two turamuvuga ahubwo tunakibuka no, nukuri kw'Imana oya. urazi Umuntu sishaka kuvuga byinshi gusa yani n'uwempodi urumva Yeah. n'umuntu wa mbere w'igitandero naho ndamufise ngaha mu nzu niko ari nyene frere wanje niwe agenda kumuvugira ariko dire kubona umenga ari pose nyene ari pose urabazi nyene abantu b'ibiyorobe ariko abantu ntabwo Nuko. Wasinze mada. sawa shira hano bebe mbwira kutanyiritse umubugeri wawe nzomukoregashe banzurinde nakugenza kuzanira invitation haba ariko n'ifoto yacu nyine urayibona oya shakora sont présente girera disi ntacyo akumviriza aha twaje gutera inkuru sibyo nzokubwira tugenda gusengera sinagafana ntibizira ko twerekana kera ego bebe ahubwo nyene tubipange sheri foke dupanga tugende tukajya tukasohoke gusangira sinagafana Kirakumva kabisa. sibyo kabisa uragakuba yawushaye iminsi myinshi okay Mami tugende. Ndabona n'amasaha Wamubonye cyangwa igenda gusiga. oya turajyana tugenda muragiye no masere Nyene. umukozi agomba rondere oya ntacyo tuzogaruka sheri yo kugeza bebe nyumva ndishimye cyane kumemba yakuzaniye bego frere mushaka ngahe oya mureke Akabizi bebe thank you Thank you nawe. karibu Usigare sawa sheri, sheri sivyo? sawa sheri I Bye. love you baby Hey, bless, ndagusabye bro, ndagusabye n'umupira ko. Hello? Hey, bless, ndagusabye n'umupira ko. Sandabizi ibyo tunakoze n'amakosa n'ukuri. Narakumenyesha nyine amafaranga yawe nakoresha nabi nyine nabeshe byinshi nyine yani nibye ko ngaho ari muhira ukuri roja muri mbere bari kwata gushimira kunyine wifashe n'umugabo kubutigeze undekoreramo kubutigeze urabibwira ko na mama wawe kuko ndabizi neza iyo bakaba baravuye mu Bufaransa bakaza basanga ibintu bimeze nk'uko ugenda bisanze uzukuri bari ko baranyisha ariko ndagushimiye hama mana kibo kimwe ndakubwire bro urabona navuye ngaho yatamuzi n'imwe vise sasa yumva nashaka kugira ngo niba byokunda ubashe nze gutura impuzu zanjye zasigaye ngaho nzo gukoze please mana ubuzima mbayeho bwana bwari bwiza ahubwo nyine ngomba gukosora amakosa nyine nakoze urakoze cyane bro sasa nzuza kuzitora wapo Mathias. Oui, Mathias. Vandrateri mbeko itakimeze. Jena kina kimwe ndigera nkoresha kuri ibintu zo ngaye wanze wose. Ariko kwe umuntu arikwegera kweri karamugashamba. Ubu ageze aho wambara n'impuzu yanje. Kuri ngire mbabarire nuko yene ijya urabona iyamuze ari maze gutangura no kumuka. Ndabizi ko naje ngaya atamuzi n'imwe nzani. Barashize kugira ngo maze kwanda ndayimese amadeni cingiye. Umuntu yoza agasanga je nawe turambarana no musigurira iki. Akugire ni wirengagize ko nigeze kuza ukambwira ati ngo ndaberewe. Naje ndaguheruka utwizeza ibitangaza. Utubwira yuko ugiye kugira ibi n'ibi ariko ibyo wakoze byose urabona inyungu byazanye.
ntiwibaze yuko rero jewe nakuretse ngo nuko ngo narubuze ubwenge bwo gukora ifata ijambo nkuko nk'umuntu w'umugabo hajya je nakuretse ndazi ikintu jewe nariko ndakureba nakubwira byose nabikoze kubera urukundo si nari maze kumva amakuru bavuga yuko wowe ukaze yuko wowe udashaka ko mushika wazo twagwa n'umukene nyene ibintu nk'ivyo demwe nama murase nyene gerageza nyene juste nyene gukina umukino muri jewe mushikanje naramuhaye responsabilité bivanye n'ivyabaye ndazi ko ari je vyavuye ni nayo mpamvu namuhaye responsabilité ko yanyijeje yuko agiye kungaragariza icyo agiye gukora basi kubungo nimba biri mukonya basi gerageza ubwiye mushikiro basi amunde nukuri ndamukunda nukuba ndigaya sikubera ko jijise ndikiwere wewe ntabwo ari umuti yamere yuko nshaka gukosora amakosa nakoze niyo mpamvu ndinga basi sabira mbabarire sabira nkunde kuko ashobora kukuba burya Mathias urazi icyo bita décevoir urazi icyo bita guhimukira umuntu we mushikanje waramuhemukiye kandi twari twakwizeye najeje nyine ubwanje nari nakwizeye narankanye n'abagenzi benshi narankanye n'inshuti nyinshi kubwawe wewe ari kuruhira kuduhemukira basi mumbabarire kile nivyo byo ndavyemera nabikoze muri kahise niyo mpamvu ndigare kugira ngo mbashe basi gukosora amakosa nakoze muri kahise muri kahise nimba ugiye kubikemura ivyo biri mu mutima wawe ibaze rero ikiri mu mutima wawe ntari bwugura umutima w'umuntu ngo ndabe ngo ikiriyo kandi umenye ko mushikanje icyazokura niwe kiza shano kuri nyihangane imvura yaguye shano ndabona kabisa ikirago wirangwane ninge gato Sheri wa mutego. meze neza karibu amakuru yawe karibu meze neza Sana kuri uretse sensa sinzi nkaho. Kuri vraiment ndashima pe na kibazo. Muhira bose barakomeye. Shawo ndakwiyumvira nanje ndakwiyumva wereka amanone gute Jenipo shiraho ubwonko hari umugenzi tw'abantu kera abino urumva cyari ntunamye kumuraba rero arashomereye ariko nyene niba ashobora kuvaho akazi Ketse manje nkamuraba kwanza kurabizi uratanguye basobanutse naje reka ndakwereka nuye iyo n'umugenzi wanjye cane twarabaye shiramuzi wari umuzi reka blage wari umuzi arabwo twigeze guhurira tumwe turaramukanya bisanzwe n'ibisanzwe tunabirenze ya okay gute man juste impamvu nakunda kurondera hari TV iri kubyifatamo neza cyane Amepro Show nariko panga ukuntu noyigura ndetse nabwo mubere manager wayo kuko jewe umwanya urabizi ko ngora cyane Tugenda neza